Benjamin Babunga Watuna, umwenegihugu wa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yafatiwe mu Burundi kandi akaba amaze indwi zirenga 3 afunzwe atacaha na kimwe aramwenyeshwa coba kimufunze. Ifunga rya Benjamin Babunga Watuna riteye amakenga afatiye ubwa mbere kukungene yafashwe n'abakozi b'iperereza acajanwa gufungirwa ubutarariye ku cicaro gikuru c'iperereza, ariko ubwa mbere yabwiwe ko yahagaze nabi ajanywe mu gipolisi kijejwe uruja n'uruza. Aho honyene harimwo amahinya akomeye. Amakuru ava hirya no hino avuga ko ngaho mu iperereza bamusatse mu matelefone n'imashini nyabwongo yiwe, ariko ataco basanze cotuma aguma afunzwe. Ubu naho Babunga yageze mu mpimba, ariko kugeza n'ubu nta caha na kimwe yagirizwa kiraja habona. Twumvise umushikiranganje w'imigenderanire y'u Burundi abajijwe ku migenderanire na Kongo itohava itosekara, yavuze ngo umunyagihugu akoze ikosa igihugu ciwe nticomushigikira, ariko nawe nyene nta kosa tomora ryoba ryagirizwa uwo mwenegihugu wa Kongo. Ivyo rero biraciye kubiri n'amategeko, kuko umuntu ategerezwa kumenyeshwa icaha yakoze agashigwa imbere y'intahe camwagira akagihanirwa. Ico tuzi nuko Babunga atavya politika ajamwo, akorana n'amashiramwe atandukanye mpuzamakungu, akaba n'umusesanguzi azwi cane yandika ku bibazo vyerekeye ibiyaga binini na cane cane kuri kahise k'ibi bihugu vyacu. Ari naco gituma Akati Burundi isaba ko uyu muntu yorekurwa vuba na bwango, kuko atacaha kiboneka kimwagira, kuko iyo kiba kihari ntaba amaze indwi zirenga 3 kitaraja habona. Aho ni hamwe usanga bakiriko bararondeza hirya no hino ico bafundikanya kugira ngo bashobore kumugumiza mu buroko. Nico gituma Akati Burundi yifatikanije n'abandi bose baharanira ukuri n'ubutungane mu gusaba ko Babunga yorekurwa, ntibabandanye bahonyanga agateka kiwe agumizwa mu buroko atacaha kiboneka yagirizwa.